muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma babegera ku rukoba basa n'intama ariko imbere ari imfyisi zisahura. Muzobamenyeshwa n'ibyo bakora. Mbega hari uwamura imizabibu ku mahwa canke amafigiye ku bitovu? Niko nk'uko igiti ciza cama ivyamwa vyiza, igiti kibi naco kikama ivyamwa bibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ivyamwa bibi, igiti kibi naco ntigishobora kwama ivyamwa vyiza. Igiti cose kitama ivyamwa vyiza kizocibwa giheze gicanwe. Muzobamenyeshwa rero n'ivyo bakora. Dushemeze ijambo ry'Imana. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Yongera ati muzobamenyeshwa rero n'ivyo bakora. Bakunzi b'Imana, duhereye kuzirikana igisomwa ca mbere, turumvise Abrahami ukwemera kwiwe aho kwamushikanye. Abrahami yemeye ijambo umukama amubwiye, kandi iryo jambo riraheza riraranguka, kuko ico Imana ivuze kiraranguka. Abrahami rero yaranzwe n'ukwemera, kwizigira Imana, yaranzwe n'umutima uciye bugufi ukumviriza umukama. Aho Imana yamuhagurukije imutwara mu kindi gisagara, ndetse iraheza iramugabira uruvyaro, igiranira isezerano nawe ryo kumuhezagira. Ibikorwa vyiza rero nivyo vyatumye Imana ihezagira Abrahami. Natwe bavukanyi, ibikorwa vyiza nivyo bituma Imana yacu iduhezagira. Nitwemera Imana nta nkeka iraheza ikaduhezagira. Mugabo rero bavukanyi, hari igihe Imana umenga tugomba kugiranira ibiganiro, kugiranira amasezerano ati niwankorera iki, ninakora iki nanje uzonkorera iki. Ukamenga tugomba kugiranira amasezerano, ariko bavukanyi, Imana ni mushobora vyose. Nitwemera turabona, nitwemera turakira, kandi Imana ico yaturemeye no kuduhezagira ni vyiza. None rero tugamburuke ico Imana itubwiye, twumvirize ico Imana idusaba. Nta nkeka nitwagamburuka ijambo ryayo, nayo iraheza ikaduhezagira. Kandi rero Imana mu bikorwa vyayo igomba ko natwe tuba abantu b'intungane, abantu beza mu maso yayo kandi no mu maso y'abantu. Mu nkuru nziza turumvise Yesu agize ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Ni ivy'ukuri bavukanyi, kandi ngaha mu Burundi ndetse ku isi yose abahanuzi b'ibinyoma bariho. None ngo tuzobabona gute? Yesu agize ati ku rukoba basa n'intama ariko imbere ari imfyisi zisahura. Baza batwereka ko ari abantu beza, abagira neza, bavuga amajambo meza, batwiyeresha ko, mugabo indani buzuye ubukoko, buzuye ububisha. Amajambo yabo akaza asosa, mugabo mu mutima iwabo buzuye ubukozi bw'ikibi. Ngo muzobamenyeshwa kandi n'ibikorwa vyabo, kuko bavukanyi ntushobora kwigisha urukundo, kwigisha amahoro mu mutima wawe huzuye urwanko, huzuye amacakubiri. Ufise umubano mubi, nka bavuga ati kugira umubano mubi nk'uw'igihere, ubana nabi n'abandi,
ugacuza imbere y'abantu ngo uri kurabigisha urukundo, ngo uri kurabigisha kwisubirako nawewe ubana nabi n'abandi. Ntushobora kwigisha gukora byose mu kuri, gutunganya ibintu byose, ariko nawe wuzuye ububisha, wuzuye kugibiturire, wuzuye eka ikintu kibi muri wewe, mugabo wewe ukigisha kurangwa n'ubutungane, kurangwa n'ukuri, mugabo mu mutima wawe atakuri kurimwo. Rero ibyo uvuga biranguke no mu bikorwa ukora. Niho dukeneye kubona ibyo uvuga ko by'ukuri no mu bikorwa ubirangura, ko abantu baguhezagira. Hari igihe bavukanyi wigisha abantu mugabo warengana bagasigara baravuma. Hari igihe abantu bakubona bakagira bati urya ni waturiye, ngo tunganya neza ibintu, mugabo nawe ibyofashije abantu ubicokeza mu mfuki wawe, urondera kwiyuzuriza, urondera kuzuza inda yawe. Abantu nabo bakicwa n'inzara, bakababara, bakabona umubabaro, bakagira umubabaro udasanzwe, mugabo we unezerewe ugacuza imbere y'abantu ngo uriko uratwigisha, mugabo mu bikorwa atari ko bimeze. Ibikorwa byacu rero nivyo byerekana ico turi. Ngo ntushobora kurondera ivyamwa by'imizabibu ku giti c'amahwa, ku mahwa. Amahwa ihwa murabona ingene rimeze, ingene risongoye, riracumitana, ihwa rirahanda, rirakomeretsa, ntawo kwisuka kwihwa, kuko uwo girahirahira akagisukako ryomukomeretsa. Ahubwo ubonye iryohwa yigigwa kure. Hari abantu rero bameze nk'amahwa, ntiwoza rero kurondera imizabibu ku mahwa, ariko igiti c'imizabibu ugikurako imizabibu nyene, ivyamwa vy'imizabibu. Amahwa nayo ntacuhakura atari ugukomereka. None rero turabe ukubaho kwacu, turabe ko abatubona bashobora kutwamura ko ivyamwa. Turondere kuba ivyamwa vyiza, turondere kuba umuco mwiza uboneshereza abantu. Ivyo byose rero tubikura kwa Yezu Kristo. Niwe atwereka akarorero keza, niwe muhanuzi mukuru, ndetse ivyo yavuga byararangukira mu bikorwa vyiwe, ndetse kandi ivyo yavuga vyatumye abantu benshi bamugwanya. Umuhanuzi mwiza ntareka kugwanywa, ntarekwa kugwanywa, kuko ivyo avuga ni biragiriza imitima y'abantu. Mugabo rero kandi hari abitwa ngo n'abahanuzi, kuko umuhanuzi mwiza aratumbereza ijambo, ijambo rivuga uko riri, mu kuri kudasanzwe, mu kuri kuzuye. Muga hariho abantu bashitse imbere y'abakuru babo, y'abatwara, ntibaheze ngo batumbereze ijambo, bagaca bagomba gutera amashugwe uwabarongoye, abo bakuru babo. Abo rero bameze nk'abacangero, kuko barahisha ukuri, baranyegeza ukuri uko kumeze. Ukuri ntibakuvuga ngo bagutumbereze, ariko barondera kwikiza, barondera kwiyeresha, gusayangana mu maso y'abo bantu bari imbere yabo, ngo babavuge neza, mugabo mu bandi, mu kibano atari ko bimeze. None rero tube abahanuzi barondera kugorora ijambo, ijambo ry'ukuri. Umuhanuzi mwiza ntakata ngo nuko abonye naka, ngo nuko ngo hari ico bapfanana naka, canke ngo nuko arondera ikintu kwa naka kitameze neza, aravuga ko kitameze neza.
hari inzara aravuga ko hari inzara, hari ubusuma aravuga ko hari ubusuma. Ntaca arondera guhezagira, gutera amashugwe ibitameze neza, gutera amashugwe abajejwe gutunganya ivyo bintu. Rero turondere kuba abahanuzi beza, twirinde kuzura ikinyoma, kurangwa n'ikinyoma. Kandi ivyo nitwabikora abatugwanya bazoba benshi. Mugabo twishimirize Yezu Kristu, kuko nawe nyine yarahowe ukuri. Ko twabaye abigishwa ba Yezu kubera ibatisimu twahawe, turondere kugendera iryo batisimu twahawe. Ntitwigenze nk'abapagani. No muri Ekleziya hariho abahanuzi b'ibinyoma. Rero ngo tuzobabona gute mu bikorwa vyabo? No mu bakristu hariho abahanuzi b'ibinyoma, tuzobabona mu bikorwa vyabo. Ibyo uvuga rero tubibone no mu byo ukora, mu kibano aho ugendera. Mutima mweranda abana tuyobora ngo tubashe kuba abahanuzi beza. Mumwe wese ntakore arondera kwikiza, ntakore yirondera, ariko arondere kuba umuhanuzi mwiza, agwanye ikinyoma, avuge ukuri uko kuri, kugira ngo iyo Mana ibandanye intazwa ubu no myaka yose. Amen. Yose. Amen.